dushime uhoraho, igihumeka cyose nigishime Imana. Nimba Bibiri ivuga ngo abazima nibo bashima Imana cyangwa abazima nibo bahimbaza Imana, uyu munsi n'umunsi dufise ishimwe rikomeye kubwo Innocent aracari muzima. Nimba kiri muzima aracafise impamvu yo guhimbaza Imana. Hari byinshi tumuvuga DJ tubwira ibi Imana yamucishije, ubuzima Imana yamucishijemwo, ariko uyu munsi akaba gifise impamvu yo gushima Imana. Cyo gituma bitubwiye ngo igihumeka cyose gishima uhoraho, igihumeka cyose kimushime, dukoresheje imirya 10 n'ibindi byose tumushime umwami w'abantu. Rero dushimira Imana nyene icubahiro, Imana muremyi w'ijuru n'isi, yongeye imyaka yo kubaho mukozi w'Imana Innocent. Amen. Maze mufashe dukomera amashimwe Imana yacu. Rero muri iyi myaka Imana cyangwa muri uyu mwaka Imana igiye kongera Innocent tutazi, Imana yo nyene kwimwongera ari izi myaka Innocent agiye kubaho cyangwa azobaho, twovuga Imana imwagurira imbibe, imukure ku ngazi mushikana ku yindi, ndetse Innocent abo umugisha ku mahanga. Apana mu Burundi gusa, abo umugisha ku mahanga, abo umugisha ku muryango wiwe, abo umugisha no ku nshuti n'abagenzi. Amen. Rero nico nagomba kuvuga mu majambo make icyo Imana yakoze kuri Innocent. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana kandi yatubwira ngo Yobu ngo abana biwe bama bakoranira hamwe bakanezerwa bakagira iminsi mikuru. Apare y'ivyo si kuvuga yuko twese twari tugorotse cyangwa Innocent yaragororotse cyangwa umuntu wese yaragororotse, ni kubw'imbabazi z'Imana. Innocent nashaka wiyumvira imbabazi z'Imana zo zikushikanye muri uno mwaka. Twese turi nga imbabazi z'Imana zo zikushikanye muri uno mwaka. Rero izo mbabazi zitumye dushika muri uno mwaka, ahubwo twumve tworushirizaho kwegera Imana. Uko nimba umwaka Innocent ugeze, imyaka yo kubahirira irahera, naje imyaka yo kubahirira irahera. Rero twagomba kwiyumvira mbega Mana k'imyaka yacu uri mwatwongera, nubwo uri mwatwongera imyaka, n'imyaka yacu yo kubahirira irahera, mbega niki ushaka ku buzima bwacu. Innocent uyu mwaka Imana ikongere ku mwaka wo kongera kwiyegereza Imana bireze uko wiyegereje imyaka yose wabaye. Amen. Amen. Twese turi hano imyaka Imana imyatwongera, imyaka yo kwegera Imana, imyaka yo kuga guhishurirwa ubukuru bw'iyo Mana. Rero ngoma ndangiza senga mvuga ati Imana yazigamye Innocent, Imana yazigamye twebwe twese, ni Imana kwicubahiro birenze uko vyiyumvira. Mose yavuze ngo Imana niyo yabwiye Mose ngo Mose je nta wambonye yo arafa, ariko twebwe tuvuga ngo twabonye Imana nubwo tutayibonye amaso mu yandi, tugenda tubona Imana mu byigenda ikora umunsi ku wundi. Amen. Turasonza Imana ikatwambika, ikatugaburira, twabura ibyo kwambara Imana ikatwambika, hahandi babona kumengo ntanzi Imana ikagenda icinzira. Cyo gituma uyu munsi twisanze muri no rugo tubati Imana twaje gufatanya amashimwe na Innocent kuvuga ibyo wakoze ku buzima bwa Innocent. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mana wiremye atwakuremye, Mana uri hejuru y'amajuru, twagushimiye ku byo wakoze kuri Innocent, ndetse ni wabikoze kuri Innocent wenyene, wabikoze kuri buri muntu wese ari muri kino kibanza. None Mana kubw'uyu mwaka wongeye Innocent, Mana ari kumwugurura imiryango yari yugaye, wuguru umuryango wari ugaye ku buzima bwe, abo umugisha ku gihugu, abo umugisha ku isi yose, abo umugisha mu muryango avukamwo, abo umugisha mu bagenzi, abo umugisha mwami ku muntu wese azozaya yegera Innocent azobona umugisha. Mana umwagurira imbibe mu guhimbaza kwe, mu gusenga, mu gusoma ijambo, mu kumwihishurira mwami. Mbese ikirushirije muri ibyo byose Mana, nubwo byose bidukorera uzuduherezo ryiza Mana uzobukoze. Ibisigaye programa yose imbere twishize imbere yawe, ndabisenze ndabyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tunezerwe umunsi Imana yaduhaye, by'ukuri turanezerewe n'abagenzi ba Innocent. Innocent wewe ndabizi ko anezerewe kudusumbya twese.
ama bivanye nuko amasaha amazi yazindutse ageze kure ubwo rukanywa babashikirije mu rufate n'umutima mwiza hama nyuma y'akanya gatoyi turaza kugaruka dufate ijambo bamaze kumva ijambo ry'Imana murabizi ko Imana twayihaye ikibanza ca mbere cyo ituma umukozi w'Imana Evangeliste Mugisha Richard yadutanguranye n'ijambo kandi ijambo mwumvise si ijambo ryo kwihana ni ijambo ryo gukenguruka Bwana sifiwe. Rero Imana yakoze ibikomeye turanezerewe muri uwo munezero nyene rero Innocent tumurabe urwo rukanya umuhezagirwa Bamba mu Kanyosha suri hejuru umunsi udasanzwe umunsi w'umunezero ku bamambure bose b'umuryango wa Revival Family canke Revival Team ni umunsi tunezerewe cyane aho Imana yaduhaye akaryo ko kugira ngo tunezeranwe n'umukozi w'Imana Innocent Nkeshimana muririmbyi muzi cyane mu biteramo bitandukanye nk'umwigisha w'amajwi muri Burundi Talent School Voices aho basanzwe bakorana n'umukozi w'Imana Innocent the Best kandi mukaba mwamumenye no mu ndirimbo mwakunze yarabirangije. Rero uyu munsi twaramutse duhimbaza isabukuru ry'amavuko turaza kumuha akanya kugira ngo abitubwire kwa nyakubahwa dukoraniye hano mu vyubahiro vyanyu nyakubahwa fatikanije kurongora n'umuryango wa Revival Family bere ku rwego rwo hejuru ku rwego fondateur nyakubahwa umukozi w'Imana Mugisha Richard n'umufasha wanyu mwagendanye nyakubahwa visionnaire Innocent the Best n'umutambukanyi wanyu mwagendanye nyakubahwa Doris Worshipper nyakubahwa Eroge nyakubahwa Cedric nyakubahwa Damien tugire Kristo hamwe nkuko turiko turabivuga umunezero udasanzwe uyu munsi. Innocent ngomba mvuga incamake y'ubuzima bwacu ubuzima bw'urugendo rwacu kugira ngo tuze guha akanya abandi bagaragaza umunezero. Je natanguye kwiga kuririmba sivyo ko nabikuriyemo ndirimba muri korali ariko natanguye kwiga kuririmba kuva 2018 nigira kuri Olympique arantu biga ibintu vy'amajwi bafita kwiga amajwi twigishwa n'umukozi w'Imana yitwa Sami Imara arimve ko tumushimira cyane ari mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi beriko arabandaniriza ubuzima bwiwe hamwe n'uwitwa Isambo yuko ko nari nkiri umwana muto agenda kwiga kuririmba n'umunsi wa mbere namubona Innocent Sami Imara yarafise umugwi witwa Holy Nation Team mugwi benshi bazi mu Kanyosha mu myaka ya 2020 uko 2019 rero niho namenyana na mwene data Innocent yitwa Ubuntu Event yari edition ya kabiri twakoze mu mwaka w'2023 twakoranye na Vera Muhimbare hamwe n'umugwi TSS tubikorera muri Shalom Temple mu Nyabugeti ya gatatu. Rero niho twamenyana na Innocent ndamusaba ko yoshobora kuza dufashe kwakira abantu kubera ko twitegura kwakira abantu benshi muri ico giteramo. Rero bisaba ko turonka mu protokoli w'umuririmbyi ashobora kumenya ati uyu n'umwubahwa uyu n'umukozi w'Imana uyu n'umuworshipper kugira ngo tumwakire neza. Niriko ndiyumvira rero umuntu twoshobora guha ico gikorwa akorane n'abari muri service ya protokoli none rongorwa kuri Innocent tumurondeye vy'ukuri vyakiriye neza angaza kubona umuntu w'umuririmbyi afise ijwi ryiwe afise amavuta ashobora kwemera gukora protokoli n'umutima mwiza. Rero birakora ku mutima wanje navuga ko ubucuti bwatanguye kuva ico gihe 2023 hanyuma turakomeza
uwo mwaka narahuye n'intambara murabizi zifatanye n'umuhamagaro twari dufise ministeri yagutse Revive Your Family iranyagara kira mugenzi bati yaranyagaye yamaze kunyagara kubw'ibintu ku buryo inama zisanzara ariko Imana kubera ko niyo hora n'ibigeragezo bingana gute warahamagawe nta kintu gishobora kukubuza gushika ko Imana yakuvuze tubonye Imana itugirira neza gikorwa cyadikora mu bundi buryo turatangura kurimba Carrière Solo niho nace ndamurondera Innocent rero dufise integuro yo gukora video recording live recording twakoreye muri arena rero niho Innocent mwaciye mutangura kumubona agaragara amasanamu Innocent rero kuva ico gihe twarabanye mu bikorwa bitandukanye murabize evenement twakoze yarabirangije worship night turagira festival Hallelujah Festival ibikorwa vyabaye muri imyaka iheze Innocent yabaye umuhizi by'ukuri ku buryo turengerwa turiko turabona ukungene yitanga mu bikorwa hari ibintu bakunda kuvuga bisinga abantu barabakera canke ngo abantu barabakera by'ukuri Innocent n'umuntu w'Imana turabihamye abantu bazima baracahari rero namwigiye ko ibintu byinshi misi yose twagize amakoraniro muri Revive Your Family canke muri Team Baraka Innocent nigeze acererwa rimwe na rimwe je narafatirwa ndi mu nteguro ngasanga yashitse akegeranya abaririmbyi ico kintu twakimukomera kwa mashi hari igihe twaba dufise ubutumire cyangwa dusoma repetition ugasanga by'ukuri umurongozi visionnaire yakubititse Innocent nicyabuza ko bahaza n'irege bari kumwe n'abandi bakozi b'Imana barayisha ba Merve akava mu Kanyosha bakaza tugwijije kino gihe abakozi b'Imana baririmbye kubwira ufise gute kugira ngo aze mukorane ndiko ndakora album yitwa yarabirangije tuko turuzuza kugira dukora album urabona rino buragi bitoro mu minsi heze twagiye gukorera hari Embegariya Kinama muri quartier Gitega ama amafaranga araduherana ku buryo turamama yashikana muri ville cyasaba ko dufata taxi tabatina dutonde tumara amasana tuva hariya n'amaguru mu gisagara turaza duca ku Musaga turi kumwe na coordinateur Mark Nzeyimana je kuri Jeff uwomengo ni ibintu bisanzwe kubera ko je nije numvise ijwi ry'Imana aba n'abantu bashigikiye umuhamagaro rero kino gihe abantu bashika umuhamagaro n'abantu rimwe na rimwe barusha abantu baho yerekwa yakwa visionnaire the best acha byumva bino ndiko ndavuga iyo wumvise ijwi ry'Imana ugatanguza igikorwa ubukenera abantu bagufasha gusegura umurimo rero bajye abantu ngiye batugora imwe bakadutera ibikomere rero Innocent by'ukuri namubonye nk'umuntu w'Imana atosha gutana amaguru anezerewe cyo byose nkabiraba shitse navuga ati Imana imuhezagire Imana imwugurira umuryango rero ndavuga ati bino bintu nivyorera kuvuga menshi gusa y'amajambo ndavuga ati foko dukora igikorwa ko coba gisa kose tugaragaze ko twubaha amavuta ya Innocent rero ibi twabikoze kugira ngo tubereke ko turakonesa ico muri mugani Innocent ari ku rugezo rwo gukora ibikorwa vyiwe mugabe iyo tumukeneye haba muri Revive Your Family canke muri Team Baraka aza n'umutima wose rero nyakubahwa Innocent nisho dufise twoguha canke twogukorera ariko dufatikanije n'abakunzi bawe abaririmbyi bagenzi bawe bo mu karere abari hano n'abatari hano hamwe kandi dufatikanije n'umuryango wa Revive Your Family turaza kwakira umurongozi Prince kugira ngo nabagaragaze umunezero twashimye gutegura uyu munsi turawo kugabiye ubutahane ugomba ugenda uvyimvye umunsi turawo kugabiye kabisa uyu ni umunsi uryoshe umunsi w'ivyiza by'ukuri kino gikorwa mu kizirikane iyi ni intango twebwe tunezerewe turabana b'abantu
nibaza ko mu ijuru imana mukorera twebwe twashoboye kubona ibitura abana b'abantu nibaza ko ijuru naryo rinezerewe cyane kubw'igikorwa muri ko murakora hama kumva z'umwanya dushaka nakiye umukozi w'imana kenshi yadufatikanije mu burongozi uvuge turanezerewe cyane kubona mwene data Innocent icyo ndashima imana ko ndimo ndahaje n'undi bwose nzi ko nza kuhaba ariko namubwiye ikintu kimwe ejo hano twari turi Innocent avuga ati iyi ndwi ni igitangaza hari ejo mugabo iyi ndwi ni igitangaza aguma agati iyi ndwi ni igitangaza ugati hari undi nawe yabimbwiye ngo iyi ndwi ni igitangaza rero ntiyabyumva neza ariko ndashima imana ko oya sinibaraguje oya habuze gato nani tenda amen rero ndashima imana kubwa Innocent twamuhawe nk'intsinzi jewe umunsi wa mbere ndamubona ni umunsi wa mbere muri buri event twari ahantu nyine y'akarakodona ku bijyanye na protocol rero ndashima imana kubw'umutima afise umutima w'imana kandi afise umutima w'urukundo n'umuntu afise umutima wo gushigikirana rero no mu gihe usanga umurongozi mukuru cyangwa visionnaire atarahari nabibona ingene afata banaka nakatwegeranya akabaganiriza rero ndashima imana rero turamwipfurije isabukuru nziza tumwipfurije amagara meza gutera aruranirwa mu byiwe muri famiye yiwe turamwipfurije imigisha myinshi imubeko imiryango yugaye indoto ziwe nawe nyine zuguruke rero kugarira family kamukeje yaraheza cyane reka mvuge ibintu bitatu gusa cyenda muzi neza by'ukuri imyaka yose heze tuzinaye kuva 2015 nta hantu ndamwumvamo amanyanga nta n'abagenzi be n'ubagenda mwidogera kuri ibi na biriya twarakoranye mu bintu bitoroshe Faustin na Invesa aribuka agumenga yavyanditse ahantu generation yiwe na jewe na Faustin tuzinanye muri byinshi cyane nimubona dukunda no munsi si vyubu ni vya kera rero by'ukuri nanjye ndamuzi umuntu mwiza we kandi araririmba burya nyamugabo araririmba anibaze kumira yo bari nganga Imana muhaye ijwi ryiza kandi vraiment rifise puissance ciza nabo nuko abigira discipline atabwo bimutera ubwishimi uzo usanga byamugonganishije hamwe n'abandi so byukuri arambe yongera agire gute akomera ariko mu gihe kiri imbere natwe reka mu kazana ntajya bisanzwe twakoranye impuku bikagira ikimazi byukuri rero muri kano karere tumufise nk'igikoresho umukeneye arashiramwo depanse ziwe musi munigeze kumuhamagara ahantu mbona aririhiye amwe person ntacyo bitwaye bati umuntu bwoko ki urumva ko afise discipline rero ameze neza tubaza ko ku mutima no ku mubiri ivyo tubona inyuma ari byo biri n'indani Imana mugire neza mw'ishure byo kuri turamuronka kandi ahaciye basigara bari kugura agiye kuri tere ni machine muhaye ijwi tiduka kuri kino kintu niki abikora neza ivyo kuri nanje mbonye ko kamumwantuye navuze uko bigenda kose ni lazima iyi surprise ngire gute ayibemwa hanyuma nanje numva mfise umunezero udasanzwe tuvuye ku mutima uno munsi uri hejuru ikamufashe tukomera amashyi Imana buze mu ncamake bwa mwene wacu Innocent numvuga uti tumfata hamwe nk'umubyeyi kubera ko hari ibintu byinshi agenda atwereka kandi tukamwigiraho rero naje ambera umugisha kenshi iyo turi mu ma evenement akampamagara tujyane nkamufasha si uko nari ndabibereye
cyangwa nuko ndabifise ijwi rimeze neza ya ariko bibaza n'ubuntu twama tugirirwa rero yumve ko ndamushimiye bivuye ku mutima hariho n'abandi batashoboye gushika hano hora tumushigikira rero turagushimiye bivuye ku mutima ntacyo dufise twoguha mwibadika ariko turapatiye kumugisha ibyo ugomba mu izina rya Kristo Yesu bikubere mwarahezagiye turamunezerewe dufise byinshi twamuvuga ko arabizi dufise byinshi twavuga ku bwiwe ariko amajambo twabivugamo yoba make gusa yumve ko turakwishimiye nacyo gituma turi muri kino kibanza atubera umugisha murabizi ibyo Baraka yamuvuze ko ntiyamubesheye n'umuntu w'abantu kandi by'ukuri afise umutima w'Imana jewe direct nibaza ko ibyo navuga byo byinshi sinobiheza ariko ndazi ko nawe nyene iyo ko turarekonesa ibikorwa ciwe mu bwanyu turanamurekonesa ibikorwa ciwe ko mu ishengero turi hano duhujwe n'igikorwa cyiza cyo gushigikira umuvukanyi wacu ni kuko twishimiye cyane rwose inosa twifurije isabukuru nziza kuko abandi babivuze Imana irazi umutima wawe ubikorera muri mwaka nibyo bavuga ko iyo tuvuga anniversaire umwaka ugiye ngabo nk'abantu b'Imana turizera ko tuba turiko turegereza ahubwo gutanga rapport ikwiye ibikorwa cy'ubwami rero ukomeze kandi ukomere mu bwami Imana ikugisha mu nkundire tubyerekane mu gukoma amashi juste kugira afise umutima nk'uw'umuhungu wabo witwa Samuel ko na Samuel yari umuntu aciye bugufi kandi baza niyo ariko Imana imiramukoresha ibikomeye reka natsinda arafise aho abikura ko umuvyeyi wiwe umuvyeyi wa Innocent ari umuvyeyi bari bakundanye cyane na mama kandi bafashe umwanya wo gusenga uhagije afise umuvyeyi atinya Imana ndetse umuryango wabo bose n'abantu bakunda Imana rero muri make kuba umuryango wabo mufise cyangwa kuba tumufise ni iby'agaciro imbere y'Imana ngaruka kuri rya jambo ntabwo umuntu abaho kubw'igihamana umuntu abaho kubw'intumbero kanaka Imana yatumye abaho narabana Innocent ngaho ko no mu best nanyo bamaze gusohora abantu batari bake kubera byibuka twatura makete tukaraba amasengesho tuyasengera dusengera imitwaro y'abantu batandukanye ndabizi ko Imana nabo nyene yishuye amaranje kuna mugabo wanageyo cyane kandi hano muri kino kibanza ngerageje kuvuga muri make najewe Innocent ndamuzi nk'umuntu mwiza cyane twatanga guhurira muri team bitwa live team yari rongoye na Isambo nko babize bandi benshi ariko ntitwari tuzinanye ntitwanakugana kuko twarakora travail yarakunda kuzazanya amazi akadufasha yo twakoze travail tukumva niko uragenda yaraduha amazi yazazanye mu gakinje ivyo navyibuka gusa ngira navyacibuka ko ntitwari bwamenyana ico gihe no kuri mariage yanje yarankoreye igikorwa kidasanzwe aho ivyo ntibaza ko yobikora yarabikoze kuko je nasengera mu shengero ciye bugufata byuma bihari vrema mugabo nawe umbwiye ati ndagusabye ko ari je nari horandi umuride ko iryo shengero kandi atari jewe nta wundi muririmbyi yari gushobora basikuza kuririmbisha uwo munsi cyambwira ati mukozi w'Imana yose uwashaka kumfasha ukazoza kuri mariage yanje kuririmba kuri eglise yabikoze abiryoherewe avuga ati je nuko nta kibazo nzoza rero yabikoze neza Imana imuha umugisha afise umutima no kuri wo kwitanga cyane cyo ndamwifuriza rero sikindi nuko wotera imbere kandi imitwaro yawe ufise yo mwibanga Imana yayizi ikayikwishura ama wumvise uko mvuze mu amashimeshi cyane ufise umunezero mwinshi cyane mwinshi bana bya bintu byo kwigirisha kuko Imana yahaye undi mwaka n'ubudasanzwe kuri jewe nkuko nawe bira bishika akaja kundi umwaka ku myaka umufise Imana ishimwe rero ni ibyishimo kuko uyu munsi ubwa mbere navuze turi ko shimiye Imana ubwa kabiri
shimiye Chief Faustin Baraka dazi niwe yazanye ico ciyumviro hama namwe muracakira neza niyo mpamvu mwatanze mu buryo bwanyu kugira ngo bino birori bino byiza bishobore gukoreka kugw'uyu munsi namwe mwikomera amashi kuri ndabashimiye cyane gose kuko genda mvuga umwe sinoheza ariko buranyeretse umutima w'urukundo bamwe twarahura nta n'agakacira ari n'uwo twahuye abatubana uvuye muri repetition tego bati nimba byagenze neza wanisaba kumbe ino diri yarayize rero nawe ndazi nzomusubiza mu nkoko neza rero nukuri nta byinshi bise byo kuvuga ariko ni kubashimira kuko mwahevye imyanya yanyu mu ibi bikorwa bitandukanye kubera jewe umuntu muto ariko mukaza muri kino kibanza kugira ngo atunezeranwe kindi naco ndashimiye Serugo nubwo yaciye agenda Serugo wa hano na Inarugo wa hano bo batanze ikibanza ariko barimeye baratanga place yabo rero nabo ndabashimiye aho bari bombe ko ndabashimiye abyinshi mfise byo kuvuga Imana ibampera umugisha ibyo mwankoreye namwe mwitege ko nzobibakorera